Imbere ya byose naje nagire mbanze nifatanye n'abatanguye gushikiriza amajambo hano, mbanze nkengurukira Imana mushobora byose iyo yagiye imbere nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi agashika amahoro muri kino kibanza, mbere yashize n'ikiganza cayo ku muntu wese yashize hano muri kino kibanza. Ndabasabe mu vyubahiro vyanyu tuyihe icubahiro ibereye mu kuyikomera amashi menshi cane. Ubwa kabiri, kw'izina rya mwebwe mwese muri ngaha, nanje nifatanya na nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura, nshime cane iteka twatewe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, we na ntaryo adahengeshanya gushigikira imigambi ya leta yo guteza imbere amagara y'abenegihugu muri rusangi, ariko na cane cane amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Uyu munsi uri hejuru, mukaba nk'uko muvyibonera yaje gutanguza isekeza ryo gukingira abana indwara y'ubukangwe. Musanzwe muzi ko yamaze kudutera bwakiza nk'uko twabimenyesheje igenekerezo rya 17 Ntwarante, igihe twatangaza icese ko igihugu catewe n'ikiza c'indwara y'ubukangwe. Turabahaye ikaze nyene icubahiro mama Burundi, nagira nsabe abitavye ibi birori ngo tubigaragaze mu kubakomera amashi menshi cane. Banyakubahwa mwese mukoraniye hano mu vyubahiro vyanyu, nk'uko mwavyiyumviye mu butumwa nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yahaye abavyeyi twese, turarikiwe kwitabira iri sekeza ryo gukinga indwara y'ubukangwe, ku buryo ata mwana n'umwe kuva kuvutse gushika ku bufise imyaka 7 yosigara adakingiwe indwara y'ubukangwe yica kandi ikamugaza abana mu gihe badacandazwe. Muri iri sekeza rya mbere uno munsi ritanguje icese na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro mu gihugu cacu c'u Burundi, kuva kuri rigenekerezo rya 10 gushika ku rya 13 z'ukwezi kwa Ruheshi, abana ryerekeye bazoronka amama 2, kandi abacandaga bazoca ku nzu, abandi babasange mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amashure canke amavuriro. Nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kubera igihugu cacu cari gisanzwe ari igihugu giteye imbere mu gucandaga ibibondo, twari tugeze ku rugero ruteye igomwe mu kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Twaheruka kubona umwana yanduye iyo ndwara mu mwaka wa 2009 ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu mugera rero gusubiriye kwigaragaza ni ikimenyetso kitabesha ko hakiri agahaze ku bijanye no kwitwararika gucandagisha abana. Nico gituma abavyeyi bose bo kwitabira aka kamo ko gucandagisha abana bose, kuko umwana adacandazwe akwegera abandi indwara zibiza. Abanyakubahwa muri ngaha sindabarambira, kuko ijambo nyamukuru rigira rishikirizwe n'umuvyeyi wacu mama Burundi. Ariko imbere yo kurangiza, mu nkundire nshimire abashigikira leta mu migambi yose yo guteza imbere amagara meza ku Barundi bose, na cane cane abadufashije gutegura rino sekeza. Aha twovuga ahanini urunani rw'amashirahamwe mpuzamakungu yishinze kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Ngira nsosere iri jambo
aho natanguriye mu gushimira ubugira kandi bivuye ku mutima nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukuntu adahengeshanya kwihagurukira kudushigikira mu migambi leta y'u Burundi yadushinze kurangura. Ndabasabe ubugira kandi tumushimire mu kumukomera ayandi mashini cyane. Impanuro zanyu nyenicubahiro turazirindiranye igishika. Reka nsabe ishengero riri ngaha mu kanya bace babatega amatwi. Nihahangame amagara meza mu Barundi bose. Murakoze, Imana ibahezagire.